nuhora habikora nuhora habirema Kristo niryo zina ryiwe Kristo niryo zina ryiwe ndaze konze kera simbuka hahandi havugwa vya bindi sinkiri wa wundi ndicare mwegesha navutse ubwa kabiri navyawe na mpwemu umve nkubwiri waco ni karice VIP ni mu Bifilipi twajeme aveni numero 20 agenda uhisomere ntabwo ndi umuswahili mvuga ururimi rw'ijuru tukayaga amabanga n'uwaremye isi n'ijuru terasa bakunzi bande Gospel TV turabaramukije twongera tubahana mwiriwe aho muherereye hose iki ni kiganiro impano yanje ubu rero no munsi twabazaniye umushitsi murazi uko imisi yose twama tubafitiye umushitsi imisi yose rero no munsi twabazaniye umushitsi muhire umushitsi kabisa ariko arabikora neza rero araza kuhumvira byishipe reka munyemerere tumwakire karibu umushitsi shalom ndahimbawe kuba muri uno mwanya ego atubwira tuyage vyinshi abariko baradukwirikirana ego murumugisha cyane gose nuko nariko ndavuga ati akazina kanyu ngo kugira abakunzi bacu ego ku mazina nitwa Terasi Cintije umupasteri mu ishengero rya Yerusalemu mu Burundi rikorera ku Mutakura ku Gicenda inimero 40 nimero 40 ego urakoze cyane Terence ama kameme nizere yuko uno munsi akantu mu nda bimeze neza uko n'amasaha urabona ni mabi ego Yesu agira neza ego ego nuko bakunzi bande Gospel TV nuko umushitsi mwamumvise ni Terence ubwo no munsi cankejo ni wamubona nyene uzobonye umushitsi yaciye hano kandi natwe turagukunda cyane ego ndabakunda cyane ndizera yuko n'abakunzi bande Gospel TV n'abagukunda nabona abakunzi banje ego nuko twinjire mu kiganiro nyezina Terence tumuzi nk'umunyamuziki kandi sivyo gusa ni n'umukozi w'Imana akomeye cyane ni pasteur akongera akaba n'umuririmbyi n'umuraperi ubwo no munsi turamuzanye atubwire ingene umuziki yawutanguye ryari byagenze gute uno munsi ageze he Terence turakeneye kumenya yuko Terence yatanguye umuziki ryari exactement umuziki ndakunda kukavuga ni ability umuntu avukana ni impano umuntu avukana ivukira muri we ariko ikagendera kura ukagendera idevelopa nanje natanguye nkiri umwana nye ngene ndabidevelopa nubu ndacamandanya ndabidevelopa muri jewe kugira impano yanje ishike kure nubwo ntatanguye ndayikoresha mu nzira yo natanguye ndayikoresha nkuko abandi basanzwe babikoresha akabikoresha mu isi bakabikoresha ariko nagiye kuyitora nta myaka myinshi yaciye menye impano yanje ko nayihawe kugira ikore mu bwami bw'Imana ego nta myaka myinshi yaciye nko muri no minsi iki ni kiganiro twise impano yanje kandi by'ukuri impano zirakeneye kugaragara mu gihugu cy'u Burundi kandi by'ukuri ndibaza n'abakunzi bacu barabitahura ariko wavuze yuko watanguye umuziki ukiri muto cyane kandi sivyo gusa ariko turakeneye kumenya yuko Terence officiellement indirimbo ya mbere isohoye ryari indirimbo ya mbere nayisohoye muri 2018 mpejeje ishure niho nasohoye indirimbo ya mbere iri mu murongo wo ndiko ndayikoresha mu bwami ubundi bwo natanguye umuziki imyaka indirimbo z'isi zo guhayagize ibi na biriya natanguye kubikora ninje muri studio muri 2008 ego kwari kure cyane 2008 aho mu 2008 ntiwari bwakizwe wese nari bwakizwe no twasohora indirimbo yiswe nta mwana n'ikinono yahanura ku by'ishure ndi muri team ya Young Soldiers ego
none ndumva umuziki watanguriye kure cyane ico gihe cyose nizihe ntambamye wahuye nazo mu muziki? Umuziki uragoye, birasaba uburyo bwinshi, birasaba kwitanga, umuntu yaza aritanga nyene, tukaronka n'abadufasha badufata mu mugongo, biragenda uko nyene. Burya vyaradusaba kwitanga gose, tukaba dufise ayo gukora indirimbo gusa, dufise nayo kurya, dufise nayo déplacement, tugaca tuhatera n'amaguru tukahakengera nyene, ugasanga nyene kubwo ikintu kiri muri wowe kikakubiragiza nyene, ukahagenda n'amaguru ukaja gukora iyo ndirimbo ndatakiriyo. Ego ikindi kibazo numva nobaza kimeze nk'ikimeze ukuntu mu muziki wawe wavuze yuko intambamye yahuye nazo wagenda ufise amahera yo muri studio, nawe nyene adakwiye muzi ko muza kucamo umutera ideni mwajeje gukora, uzi guca umutera ideni mwajeje gukora, umva iyo yari intambamye ya mbere kabisa, kandi urumva yuko yari babaje, kandi yari vraiment yari babaje. Gusa ikindi kintu numva nobaza ni iyihe ndirimbo uvuga ati indirimbo nubwo nayisohoye, iyi ndirimbo vraiment nayisohoye nkashaka, yari mbi terike yari mbi, kandi nkifuza ko ico kintu conshikira kandi amfite ukuntu nandika indirimbo sinandika uko ariko kose. Hari ihishurirwa runaka mba ndose, hari message mba ndose nshaka gutanga muri aka karere canke kariya, je nta ndirimbo nimwe mvuga ati no kwicuza kubona naso iyi ndirimbo, kubera byose sinandika indirimbo ntafise message. Haba nizo z'ubwa mbere, haba ari ikintu nshaka guhanura mu mibano, nta nimwe nicuza. Ego Terence, inyuma yaho uratubwiye yuko umuziki wawe wawutanguye 2008, uraza zose indirimbo zambe zisohora utarakizwa, izindi ukazisohora mu nyuma ukaza ugakizwa, ukazisohora warakijijwe, ubwo Imana yamaze kugira neza, wamaze kubona intumbero yawe. Ariko numva mfise ikibazo muri eglise usengera mu Jerusalem, amakuru mfise no kuri na pasteur. Uri na pasteur, eske birakorohera yuko ushobora gusohora indirimbo za rap ukaba no pasteur mu rushengero, abantu bavyakira gute? Biroroshe, ndakunda kubivuga, imigeri ibiri iratereka mu bwami, gusa niho bikunda. Byose bifise direction imwe. Kuba umwungere uraragira intama, hanyuma wongera unazigaburira. Izi ndirimbo zirimo message yo kugaburira izo ntama nyene, urumva kuzibungabunga, kuzigarura hariya na kuriya, hanyuma ugaca uzihana message, ivyo birajanye mu bwami. Kandi mw'ishengero barabitahura ko ingabire zose ziva ku Mana. Mu mudiho wa rap baramaze kumenya ati ingabire yose kwabuku canke iriya canke ziriya zose turiko turazihabuza zikore mu bwami bw'Imana, abantu bamenye Kristo biciye mu ngabire yuriya, biciye mu ngabire yuriya, zose tuzikoreshe mu bwami. Yego je kubera ico kibazo ituma ndakibajije, ni kubera yuko umudiho wa rap ntukunzwe kwakirwa mu bantu nka ziriya ndimo za ba Apollinaire, za ba Dudu, za n'abandi. Urabona ko ari indirimbo zo guhimbaza Imana by'ukuri, usanga nk'akanegereye intebe yanzanye bimaze bya, urabona ko ari indirimbo yakirwa na bose, kandi mugabo indirimbo ya rap benshi bakunze kuvuga noneho yuko ari indirimbo menga ni abantu wa rumogi yabaki. We wumva rap, wumva yuko ushobora gutanga message kuye mu bantu, ko twumva yuko rap hariho n'abantu batayakira neza, nk'abo bantu wobabwira iki? Buri gihe iyo Imana izanye impinduka, ihinduye amasezo, Imana ni Imana ihindura ibihe, ni Imana y'ibihe, sivyo? Buri gihe iyo umuntu aje ahaguruka mu guhindura ibihe, bama batamwakira, bama batamutahura. Hajya wegereye na Apollinaire akitanguza
kujya kuntu mu guhimbaza bijya ntivyamworoheye kubera yarazanye impinduka yo guhimbaza bari bamenyereye ivyo kubita amakorale nyene ati bimeze ku mugazanye ivyo guhimbaza mu ishengero hajya baramuraba ati umuntu nawe nyene umwegereye uramubaza azogushingira intara mugabo ko petit à petit kurunganwa ruganda ruravyakira haba hagezweho ivyo nyene urunganwe ruba rukenewe guhindurirwa generation igahindurirwa ibihe ati ibi bihe nivyo hari urunganwe rwahise uruzana bya bindi vya kera nyene cyusanga nyene bitameze neza rero ndashimira abatanguje rap ba Big Sowe ba Presse Mushindi ndabashimira batanguye kubizana baravyentroduiza mu mashengero barabona ko bishoboka ubu bariko barabitahura barabona ati ego vya bintu birakijijwe ubitanguje buri gihe wama uhura n'intambamye runaka hazogera igihe natwe dushikamwo uzanye ibindi bintu bavuga ati ivyo ntibikijijwe kubera bamenyereye rap ibi uwo mudiho tugira turiko turawukorera ko nyene tukundishe abantu bawumve ko ari umudiho uva ku Mana nyene ari ingabire iva ku Mana kugira abantu bose babitahure ego nukuri usiguye neza kandi ndibaza ku bakunzi bacu bariko baratahura by'ukuri yuko umudiho wa rap ushobora nawo kugira icumaze mu rushengero ugahanura ndetse ukubaka biciye mu mudiho wa rap ariko ikigoye nuko abantu ndavuga abakuze ubundi generation y'ubugira tahura yuko rap ari sawa mugabo aba bantu nyene bakira aje babona bajya biragoye yuko bajya kugira bakire ikintu biragoye sinzi uko maze kubibona ndabibona ariko ubu abeje barabitahura kubera arataka kuraba ubwa mbere abeshi babacire urubanza kubera usanga nyene bambaye kwa kundi bagize kwa kundi mukacewe ahari ahantu n'introduce ibintu bakabona nambaye ukuntu bikwiranye nshobora kubaha message bakayakira mugaca ndirimba vya bindi bagaca batangura gutangara ariko bumviriza message ndiko ndavuga bakumva ndiko ndavuga ijambo ry'Imana bigaca bituma rero abantu batahura baravyakira bakakira kumbe naho ari karagerane abivuga muri ubwo buryo ariko aravuga ijambo aca banyumviriza gutyo bazokwisanga babikunze ego je ndizera yuko umudiho wa rap abantu bari bakwiye kumenya yuko rap nico kimwe n'izindi ngabirano niyo mpamvu kino kiganiro twacise impano yanje kuko hano tuzobona impano zitandukanye tuzobona za mwironge tuzobona za piano tuzobona abamizisi batandukanye noneho ndetse n'abaririmbyi batandukanye ntimuze mutangare hano mubonye n'abatamvyi b'ikirundi ntimuze mutangare mubonye abakina comedy bakina amafilimi akijijwe ivyo byose n'ibintu ni impano zacu ni impano z'u Burundi zikeneye gushigikirwa kabisa tuzishigikire kuko nizo mpano dufise nizo ngabirano dufise z'u Burundi abarundi bakeneye kuzishigikira no kuziba hafi ngerageje kuri ico nyene mbandarije aho nyene gato kucerekeye impano yanje nyene wewe ni gute umuntu ashobora kumenya impano yiwe twumvise impano yanje twumva ingabirano umuntu ashobora gute kumenya impano yiwe hari ijambo riri muri abikorinto ba mbere 12 uhereye ku murongo wa 6 reka tuhasome tuhasome kugira tukinjirire ko tukamenye neza abikorinto ba mbere 12 reka duhere kuri 4 yamara hari ingabire z'ubwoko bwinshi ariko mwemu n'umwe kandi hari amabango menshi ariko umwami n'umwe kandi hari uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ni imwe
ikorera byose muri bose. Abantu bose baremwe n'Imana barafise ingabire. Barafise ingabire muri bo. Umuntu wese ko yaremwe n'Imana arafise ingabire, arafise icyo ashoboye kugaragaza. Rero kugira umenye impano yawe no kubanza kumenya Imana. Imana niyo iduha gukunda no gukora ibiyihimbara. Uko umenya Imana ukayikunda ukayiraba niko uza gusanga uriko uramenya impano yawe. Kubera n'ijambo ry'Imana riratubwira riti mutwe w'umuntu cyangwa mu vyiyumviro vy'umuntu hari imigabo myinshi, kuvuga ama projet menshi, ariko projet y'Imana ngo niyirama. Imigabo y'Imana niyirama mu muntu. Kuvuga ufasha akanya ko gusenga ukagira ubusabane n'Imana, uramenya ingabire iri muri wowe niza gukomera, ni uza kwisanga uri kurakunda, uza kwisanga uri kuraha umwanya munini, ico uza kwisanga uri kuragikora arico kikuryohera, naho utoronkamwe amahera, ukumva ingufu zo mu mutima zigusunikira kugikora. Utafise tentative yo kurondera amafaranga. Hariyo umuntu akora ikintu kubera yagikopiye ahantu. Nk'ubu ukabona ndiko ndidandariza ivoka, ukabona ndiko ndunguka ntera nje imbere, nawe ugaca ushaka kuza kudandaza ivoka kandi atari yo ngabire yawe, uza gukorera guhomba kubera utarose amafaranga bica bigirana. Ukabona umwe areka yizibi aciye aronka akazi ariko araprospera, nawe ugaca ushaka kwiga ivyo nyene kugira utere uje imbere, atari yo ngabire yawe. Uza gusanga uri kuraremera abantu, uza gusanga uri kurakora ivyo utakunda. Birasaba ko wegera Imana hanyuma ugakora ikintu kubera ugikunda, nawe utokironkamwe amafaranga ukamenya ati ngaha nashiriweho gukora ikinyene ndiko ndafasha abantu, ndiko ndabinyishuye abantu muri iki kintu, sivyo? Ukishira mu kibanza c'Imana ati mbega Imana yoshika hano hantu yofasha iki abantu, abano bantu bafise ikibazo ikihe, no binyishi yihe kuri aba bantu. Usanze abantu benshi bariko abana bariko bararonka indero mbi kubera baraba amafilime atariyo, ugaca uvuga ati reka nanje nkine filime zivuga ibintu vyiza, bazoronka ico baza bararaba, hanyuma baronka ingeso nziza, baronka indero nziza. Ivyo ukavyinjiramwo kubera iyo ntumbero. Hanyuma ukabona abantu bariko barakunda rap yisi, barabifata ku mutwe nyene, barabihondoroka nyene kurya nyene biri. Gute ntoca mpaguruka mbinyishu muri ico kirere? Baririmba bijya kubera bawuzi ivyo baririmba vyiza, sivyo? Rero mpagurutse nkaca nandika rap imeze neza, iri mu ijambo yuzuye, iri mu kwatura kuzima, nca shiramwe nyene niyo yavyumva ati ndumuraganwa, ndumuraganwa kavyatura kabiri, ndumuraganwa na Kristo, ivyo bizomugera ko bizozana ikindi kintu. Nje ndi nyishu ku bantu bariko barakunda rap y'ivyisi, baronke rap nziza irimwo kwatura kuzima bakunda. Ego nuko Imana iguha umugisha. Twinjira rero mu muziki wawe nyezina, mu byo ushoboye kuba urafise iki evenement cyo bita concert, kandi uwo munsi nyene bakunzi bandeho Gospel TV uyu mugabo yubahwe. Uyu mugabo yubahwe kubera yuko afise evenement, afise concert azoshaka ku mugaragaro, nyo ndirimbo nyinshi cyane, umuraganwa n'izindi Jerusalem. Izo zose n'indirimbo yasohoye. Rero azoza ngaho onya adusohorere adukubita iyo concert, kandi uwo munsi nyene azori na mariage yiwe. Ego. Ubwo rero murumva yuko ibi nivyo agira twiganire muri uno mwanya. Atubwira impamvu yahisemo gufata umunsi umwe concert na mariage ku munsi umwe. Byakugendekeye gute? Natahuye ikintu kimwe, mariage ni umugambi uva ku Mana. Umugambi uva ku Mana kandi ufise igicapo c'ijuru. Ako kantu maze kukagera kihishurirwa, ngize ati kumbe kuri mariage yanje ndashaka kizobi idasanzwe. Abamwe akandi kantu Kristo avugwe, hanyuma haboneke n'abandi bantu bimariya kuri Kristo, bimatanya na Kristo.
twebwe twe n'umufasha wanje Adelphine tuzoba twimatanije muri ajya amajambo tuzoba twatuye batwatuza tuzoba ducitse umwe rero ivyo bifise igicapo c'ijuru na Kristo kugira umuntu acika umwana w'Imana nuko abanza kwimatanya nawe usomye ijambo ryo muri Abikorinto ba mbere 6:17 naho avuga ati uwimatanije n'umwami wacu abacitse impwemwe nawe rero birasaba ko kugira ubu umwana w'Imana ijambo ry'Imana riratubwira ati nukwimatanya nawe bisaba ko kwatura ry'amajambo watura urizera ukatura ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe hanyuma ivyo mukaba muhejeje kubumwe rero ni muri iyo ntumbero nyene naciye ngira ati ko ndi artiste iri foko nzana ibintu bishasha ngira igiteramo ndabashikiriza indirimbo shasha hanyuma uwo munsi na Kristo avugwe uwo munsi habeho n'igitangaza abantu bazokumva ubutumwa bwiza ndazi ko hatazobura umushaha mushasha uvuka muri ico kibanza kandi iyo izoba ari site kuri jewe azoba ari insinze kuri jewe nzoba ninjije n'akanoti mu bwami bw'Imana papa ndamuvuze ndamubrandinze izina rya Kristo nkarivuga jewe sindarivuga ku buntu kuko ndizeye ka ahemba neza ego ndamubrandinga nawe akagira ariko kuri ico nyene ca mariage na concert ariko ntubona yuko kubera ko ico nzi cyo mariage twara amahera na concert twara amahera ntubona yuko uzohava konsoma cyane erega umuntu akurungitse muri mission aguha nibikwiranye niyo mission nyene ukuntu uzobaho ukuntu uzokwideplasa ukuntu uzogirana ubu si umugambi sije na utanguje ni papa yanshizeho kugira ndabira yaritse rero ni wamenya n'ubugiye bupfa urumva byose ni kunyungu yiwe si kunyungu yiwanje si mariage yanje yego ni yanje muga niwe yayitanguje ni wivuga bibaye kujya ndayikoze mba nshikanye ihangiro giwe mba nshizeho umugambi wiwe rero kera nari mfise ubwoba yumvira ndavye abandi ngene bagira mariage bibasaba uburyo bwinshi sinari bwatahure kano kantu kari umugambi w'Imana maze kubitahura ngize ati papa harageze rero rabo bikore kandi aca bikora neza ndamushima kabisa nuko ubwo Imana rero ihabwa icubahiro kandi ndizera bizogenda neza cyane kandi nawe ako kantu kumve ndakubera karore erega mwebwe mudutanguriye twebwe natwe ca dukurikiye ijambo ry'Imana ritubwira riti twigana abagenda baheshwa no kwizera sivyo rero nawe wumve ntambutse nkatambukira kubyizera sinabitanguje iyo project mfise uburyo ngumbona natanguye mu busa mugabo ndabona akagashuka ariko karagenda neza byose biriko biragenda neza kubera ikiganza cy'Imana agenda ndabona nawe bisaba kuvyizerera gusa inshaka ndiko ndishura wewe kugira nabandi bafashirizwemo hari abantu usanga bafise ubwoba muri ivyo bihe mugabo ijambo ry'Imana ritubwira riti ugendereza ibicu ntabiba urindire ngo uzorongora ngo uzogira mariage ari ukufisa kanoti ntuzopfurongoye ariko bisaba kuvyizerera hanyuma ego nuko twebwe turizera yuko bizogenda neza mwe nimwe dutangurira natwe turi nyuma yawe cyane bizogenda neza kuko ntawakoreye Imana zokogwa n'isi oya nibaho hama twinjira muri ntozenya bijya concert rero tumera nk'abarangiza concert yawe irateguye kandi zayiteguye neza narabonye n'aba invite batandukanye sinzi uko mbwira abariko baradukurikirana aba invite bahari gikora giteguwe gute bizogenda gute kwinjira ni kubuntu cyane ni ku mahera byose babwire kizobera hehe kugira ngo twiyumve nyene ko natwe ariho tuzoba turi abariko baradukurikirana reka ntangure ndababwira itariki babanze bayandika ahantu ni itariki 6 z'ukwezi kw'indwi vyandika ahantu kugira ndakubwira ibikurikira ikibanza naco ni kuri Lycée KPS aho bita kuri F Nyakabiga ni mu Nyakabiga ya 3 kujya 4 hanyuma kubijanye navyo ni saha
ni guhera isaha 9 umuririmbyi azoba aduza kuri podium hanyuma isaha 9 kizorangira isaha 12 hanyuma duce dusangira n'agafanta ceremony ya mariage nayo icitangura bibe bimeze ukuntu nyene abanyamakuru burya natwe turemerewe ku hatumiwe umuntu wese aza kukwirikirana kino kiganiro umuntu wese aratumiwe ndetse tumira n'abandi kubera ntawe dukumira kandi kwinjira ni ku buntu kwinjira ni ku buntu ariko ufise ico uterera guterera biremewe kubera ubu bivye mu bwami ndazi ico turagitahura ko isi n'ijuru bikiriho kubiba no kwimbura bizokwamaho hanyuma mu bijanye n'abatumire naho hari abatumire batandukanye bariko barabikora neza mu bwami bariko bara ministeringa neza mu bwami uwa mbere Keros Upendo baramuzi ku ndirimbo ndase n'izindi aho azoba yahishikiye ndetse twarakoranye n'indirimbo muraganwa baze kuyikurikirana bayumviriza neza tuzoyisangira uwa munsi hanyuma umutumire agira kabiri hari umutumire yabikoze neza muri rap arabikora neza ni GN azoba yahishikiye azobikora neza abantu babandanye bahezagirwa hari n'uwundi agira gatatu bazi ku ndirimbo icabona na uwo munsi azoba ari karashingira intahe Kristo azoba yahishikiye Edi Ndayana azoba yahishikiye aririmba neza ujya muntu ndamukunda gose nanje arampezagira hanyuma hari n'abandi hari Zion Boy aritahura ati ni jewe ujya nawe ndamukunda cyane azoba arika arasereva mu bwami hari n'uwundi bita MP Parfait azoba yahishikiye nawe n'umurapere mwiza ndamukunda cyane bazoshike arampezagira hari n'uwundi bita Fafa Praise ariko arabikora neza aje mu mavuta mashasha ego nawe ntihazoba yibereye bazoze tunezerana hari rero surprise nyinshi zigiye zitandukanye akaba n'abantu bazoba batunganije ico giteramo uwo munsi ari bo bishingiye ko numugwi witwa Bowanelix team abasanganguzi uwo munsi niwo tuzoba turiko turasohora indirimbo shasha ziri muri album abasanganguzi hari indirimbo agaseke gashasha kazoba kitwa Tout va bien ego vyose bigenda neza mu bwami tuzoba turiko turayifatira n'amasanamu ndabatumira kuzoza baberewe bambaye inkoti y'abahereze nkuko kwanje nta kimwe bizoba bibereye cyane hanyuma dufata amasanamu tuce tubahereza ni iyo ndirimbo shasha bayumvirize hanyuma tuce tubaririmbira n'izindi ndirimbo ziri muri album abasanganguzi ibintu bizoba bimeze neza n'ivy'ubwiza biteguwe umwanya munini kandi ni revelation si ibintu twadukanye ni hishurirwa twakuye riva ku Mana kandi Imana urumva hari ubuntu buri nyuma y'ivyo bintu kuvuga n'ibindi bitangaza bizokoreka n'ingwara zizokira n'ibikibikire hari byinshi bizokoreka muri ico gihe kubera ni hishurirwa ryavuye ku Mana hara ego nuko Terence ndumvise yuko indirimbo zizoba zimeze neza kandi twizera ko na concert zimeze neza ndetse na mariage zimeze neza ubwo tukwifurize rero twifurize amahirwe masa n'Imana ikuje imbere muri byose ego hama twagira dusezera abakunzi bacu sinzi nk'iminota umunota umwe cyangwa segonda 30 ugiye cubwiye abakunzi bacu imbere ko kino kiganiro kirangira ngira nshinga intahe y'ubukuru bw'Imana kuko niyambuye ivyiyumviro vyo mu bwana nkiri umwana navuga gwana nkiyumvira gwana nkibwira gwana nabaho nk'umugurano kandi ndisamuragwa nkifata nk'umushitsi kwa data ndomusangwa nkiri umwana fashwe n'agasonga nirukira abahinga ndetse babahanga ariko nabona sanze hari bibacanga kano gato nka virus kaje gomiza amahanga nabo birabacanga sinari bwagaca
shakira ko waje kwitanga remera arashishagurwa mu mishishago yiwe ngwari zirampunga netawe mwikombe anwera ku gikombe kugira nsubire kuba mu bwombe bwa data niwe kimaze kizima yasobeje mu buzima nta wundi ni Kristo niwe nirata ku musaraba amanitse hari cakoretse igihuzu cahira caratantamutse ndishikira ahira kahira amaraso yiwe yampinduye uwera icangera c'urupfu n'ici caha carakuweho ikingera ca mpwemu nico cashizweho ubu ndashima Kristo yankuye mw'iborero anyuzuza amahoro n'umunezero tera zapo nuko ico nshaka kurangiriza ko nshaka ndagasurinye ntumirira abantu bazoze ari benshi tunezeranwe kuri uwo munsi ni itariki 6 z'ukwezi kwindwi isaha 9 kuri lycée KPS baze ari benshi turyoherwe babona ibintu bishasha yego nuko bakunzi bandeho Gospel TV ubwo turabahaye ikaze kuri uwo munsi natwe niyo tuzoba turindize kwamuza amadutumiye yego bazoze ubwo mwumvise ko bazoba hari ba Fufa Praise hazoba hari ba Didiana hazoba hari ba Keros Upendo n'abandi na surprise zitandukanye muzoze dusangira umugisha natwe turashigikiye Terence ubwo ni impano y'u Burundi dukwiye kuyishigikira vraiment tushigikira abarundi bacu tubashigikire ataco twitaye atanico turavye tureko ku Burundi bwacu bwagera ahantu muje kuri YouTube yiwe Terence Cintije Terence Cintije mugende mu mushigikira mu mugire s'abonner subscribe n'ibindi hama mu mushigikire kabisa mugende no kuri page yacu ya YouTube Ndeho Gospel TV muze mudushigikire vraiment ibintu bigende neza kurusha tubandanye tubazanira abandi baririmbyi batandukanye impano z'u Burundi hama tubashe gutezanya imbere muri vyose nuko turajeje ikiganiro cacu impano yanje ubwo mu yindi ndwi canke wundi munsi tuzobazanira muririmbyi mushasha mwiza nyene ibana bariko barabikora kandi dukeneye uko batera imbere mu buryo bucanke buriya nuko mwarahezagiwe cyane Terence akarapu kanyuma nkakugira bikoze ubwa mbere tubasezera ubuzimire bwa mbere no kutimenya icuri kwitwa umugororotsi ntabwo turi hikori ubwo n'uruhumye rutavugwa n'amarori bisaba gusa kumenya icabaye karupari hapfuye ubugororotse kubwira jewe nawe tuba abagororotse kubwo kwizera Kristo nahinduwe musha sinkigira ubumenya kuvyo ku mubiri kuko niyambuye wa muntu wa kera abozwa no kwifuza kubika uruhendo mpindurwa musha mu mpwemu y'ubwenge Kristo ari muri cyo ndicaremwe gisha reka nkwidondore ni wamenye data nanje uzobumenye ese kwirata ndazu wundi wende wo kwandi wundi wende ho ni we data ndazu urazi kuzikonze data nohora habikora nohora habirema Kristo ni ryo zina ryiwe Kristo ni ryo zina ryiwe ndaze konze kera simbuka hahandi havugwa vya bindi sinkiri wa bundi ndicaremwe gisha navutse ubwa kabiri navyawe na mpwemu umve nkubwiri waco ni karice VIP ni mu Filipi twasheme aveni numero 20 agenda uhisomere nako ndi umuswahili mvuga ururimi rw'ijoro tukayaga amabanga n'uwaremye sinijuru terasaka nuko mwarahezagiwe cyane yari Terence turi kumurape vraiment bikora neza nukuri mwakoze kudukurikirana ciao ciao bye muri mugisha cyane gose